Video. Afisa wa telefoni mwanda yimufutura Mama kamera muduhe. Baraka. Bakunzi ba Inyishu Media musanzwe mudukurikirana ku rubuga rw'iwacu. Uno munsi hari umugore ari muri Saudiya yanterefone yambarira yuko ngende ku rugo rw'umugabo wiwe hari surprise yamukoreye. Rero ndabona imodoka ngaha anye bisigura ko umugabo wiwe ari muhira. Rero tugomba tugende mu rugo iwiwe kugira ngo abashe kutubarira ikintu. Vya bintu mwaharamubona kuri airport tugomba tubibonere mu rugo. Have ngende nkora akazi. Ndabona ni show. Ahantu gabasha. Burya ndahatora. Maze vipi? Kwa muzani hehe duca. Aha. Komera. Ndabona ngaha anye. Bapeti vipi? Bakunzi ba Inyishu Media mugume muri kumwe natwe. Mbona ari show. Assalamu alaikum warahmatullahi. Mambo. Muko bien. Mnapendeza? Asante. Ko mwaberewe cyane no mu. Mutwenga mwaberewe sana. Amza ari he? Ari munsi. Ni mwaberewe sana. Kameramani tugende tumurabe umuntu. Odi. Salama ustazi. Salama kabisa. Harasa neza kweli ngaha cyane. Amza ari he? Hamza mu diaspora wari ngaha. Murabe. Hasa neza vraiment. Asha vya bintu wa muntu ya telefone ambarira asha navyirabire kabisa. Ndabona yanzu yiwe kweli Amza. Ariko aracari karitegura have mbe ndayaga naba bantu ngaha hanze. Agira ico bambariye. Ndabona vya bintu biri seriye kweli have nkuru rusaku. Mambo. Uko fresh. Mwaberewe cyane no munsi hari. Niko mwifata ku munwa mufisa amasoni. We peti ingo none tuganiye. Murakomeye. Witwa gute? Latifa nawe. Aisha. Latifa na Aisha ninde mukuru? Latifa ni wewe? Wiga mwakanga? Septième année. Uno musi none ko mwaberewe cyane. Mwe musanzwe mubanga? Oya. Mubahe? Mucarana. None mwoshobora kutubarira uno musi twabonye abantu baberewe cyane uno musi habaye. Latifa mbariye. Reka gutwe. Habaye? Bagiye gutora umunyaburaya. Umunyaburaya wahi yitwa gute? Dada. Gute. Urakomeye. Nawe waberewe cyane nawe nogira ico ndakwibaritsa. Uno musi bimeze gute? Uno musi bimeze sawa. Sawa gute. Meze fresh irumva. Ibintu batabangari hari uno musi ko hari abantu benshi baberewe cyane bamwe ntibaberewe abandi baraberewe cyane bigaragara mwebwe muberewe murafise ikintu mushobora kutubwira cerekeranye no musi mutubarire habaye uno musi habaye ibirori tugiye ku rubanza rwa mariage rwa mariage ego no musi ngamwe mufise mariage ego hari umuntu hava yihumura basha birakaze n'ibirori ego none mwebwe mwavyakiriye gute kuri no musi nkico mwoshobora gushikiriza cakanyamuneza kuri mwebwe basha twavyakiriye neza nibako tuyipanze turabitegereye basha biraba gudu none urubanza ruza gutangura sangapi neza na neza urubanza uza gutangura mu mwanya aha twagiye muri kuri depart twagiye
twahagaze none neza uwo muntu none baza kugirana mariage je kubera je ngaha kuba naje ngaha ari umuntu twavuganye ku telefone andungika ngaha rero shaka kumenya uwo muntu ni bande nande baza kugira mariage aha yo ni birori aha ni mwarimu Sheikh Hamza mwarimu ni waza kugira birori naza kugira ibirori nibaza kugirana ibirori nande uza kugirana birori ni madame yake Madame yake kugirana birori urumva kubera twe twumvise abana batubarira hari yango mugiye kwakira umuntu rero kwakira umuntu sinzi ko ari byo kugirana mariage kandi kwakira n'umuntu no kugira mariage biratandukanye rega ugiye kwakira umuntu uri kuraza ushobora kumega ni cortege shasha inico tuma tugita ko ari mariage ndabona ni ibintu byiza bimeze neza none umuceri turira hehe gusa amazina ntimwatubari umuceri jewe n'ukuri ntacanganyikiyo sinzi umuceri wabo bawurira urumva ngaha ndabona uwundi mutama abantu umushinga ntahe yambaye neza ikoti arigoroye abantu no musingira ni uvuga ijambo bimeze gute muze witwa gute muze tubagira iki tubariye kuri no munsi waberewe wambaye neza costume rindira kwanza tukugororere neza ngaha none bimeze gute muze ko waberewe cyane wambaye bien muze wa kizungu mutama nta kintu afise cyo kutubwira abana bagewe cyane gusa icyo twomubarira yaberewe ukuntu les enfants Aisha Latifa mabuja vipi umeze neza nawe waberewe cyane mutamarase kutubarira ikintu ngira we nawe urashobora kutubarira we urinde ngaha mbere je ndi mukazana uri mukazana none no munsi mwaberewe bimeze gute tugiye kwakira umunyaburaya niyo tugiye kwakira umunyaburaya wahe avuye muri Saudiya yitwa gute yitwa Mama Mubaraka mune Mama Mubaraka rero tugende ngaha bwa mbere ninjiye mu nzu ndamubura rero ngaha anye umwarimu rero buri ngo masubireyo ndamurabe rero ngaha mu nzu ndabe kuntu vyifashe ndabona n'abandi bantu baberewe sana panawaka kwa Sheikh Hamza harameze neza none Hamza ari hehe none mwoshobora kumuduhamagare kugira nituje mu vyumba dusange hari yari karagira mo ya mbiri muyaga nawe turafise ikintu dushaka kuyaga nawe inzu nziza vraiment yari ipanze n'umusore mugabo bari kumusalama sheha inzu yawe ni nziza ebana warakoresheje uburyo bwinshi cyane mu kuyuba neza gose kabisa byarantwaye uburyo burenze kandi ndashima Imana ego hama uno munsi duhuye n'abantu ngaha baberewe hajya anye bimeze gute kuri wewe uno munsi wawe uno munsi utegeza kubona abantu baberewe ari benshi muri uru rugo kuko n'amateka dufise umunsi mukuru udasanzwe yuko tuza kwakira mukenyezi wanje madami we wanje tumaze imyaka ishika 5-6 tutari kumwe nico gituma ubona no mwibarabara bategereza kuryoherwa none iyo myaka 5-6 mwaravanye bimeze gute ari hehe mwakirira hehe tubwira mbona mu bisanzwe nitwavanye bivyerekeye uburyo babizi ko arabagenda kupagasa nawe naragize amahirwe aragenda gukora mu kwezi muri Saudi Arabia mbo amaze imyaka 6 ubu rero niho haje nico gituma ubona uboneza ari mwinshi hanyuma ndamwakirira simu ahani haza gushikira aje kuryama turafise ahantu twamuteguriye turaza kuhabona aho tuza kumwakirira yego ndumva uwo muntu mugiye gutegera n'umuntu w'icubahiro kuri wewe none muri iyo myaka 5 igize nte nta hantu wowe waraciye pembeni nk'abandi nkuko tuhora tubibona ugasanga wazanye nk'uwundi ku buryo adahari yego waje neza kabisa mu bisanzwe yego kwihangana biragora gose ariko uri kumwe n'Imana byose birashoboka mbona arifashije ndasaba Imana ukwihangana muri iyo myaka 6 kweri nta kosa nagize cyangwa nta kosa yangiriye
ego ndumva haheze imyaka myinshi cyane mutari kumwe mutabonana byinshi warabiteguye mutari kumwe none nk'ubu niyamara gushika nk'akajambo kambere utangura kumubwira naka aho ubujambo shoye kumubwira nk'amajambo ashika 6 y'urukundo mu ndimi zitandukanye gute nashoboye kuvuga mu nkenyi nashoboye kuvuga ati sheri wanje I miss you cyangwa nkongera ati sheri wanje ndagukunda cyangwa nkongera nkavuga ati sheri wanje ndagukunda do please ego ndumva waragerageje uravuga no mu ndimi nyinshi zitandukanye ndumva none umusheri wawe kaza gushika ngaha mu rugo rw'iwawe wamuteguriye iki aza gushikira ko avuga mugabo wanje ko namusize siko ndamusanze mbo icambere aza gusanga ndamwereka urukundo rurenze yaho namukunze guhera muri 2014 gushika muri 2020 gwariyongeye do please nkaba mfise n'agashugwe aho gashugwe sinokerekana ngariko ndaza kukerekana mundi mwanya ndaza kukerekana agashugwe namuteguriye k'icubahiro agashugwe namuhaye n'umunsi w'ubugeni ariko kuri uno munsi ndaza kamuhereza ku kibuga c'indege ndumva waramuteguriye ibintu byinshi cyane bitandukanye hari ivyo wari waramwimye akiri ino ariko gushikiza isaha uza kubimuha uvuze neza bose taraheza ntegereza kumwereka ibintu ntamukoreye igihe twari kumwe muri yo myaka kuko aheza imyaka 6 twabanye imyaka 2 yindi myaka 6 yari hanze none muri yo myaka 2 mwabanye mwari mufitaniye abana yego tatufatanye umwana umwe nubu ni ugifise nubu ni nkifise no kuca hanze sinaciye hanze na undi mwana afite ndumva mwarimu wacu ngaha Hamza yarihanganye cyane kuba amaze imyaka 6 atari kumwe n'umugore wiwe ariko akaba yarihanganye agifise umwana umwe gusa ari umwana wiwawe none mwarimu umugore wawe ni waza ugasanga yarahindutse ko wari umuzi siko umusanze uzovyitaho gute mu kugira umwihanganire mbo hamwe yoba yahindutse ingeso atarafise muri iyo myaka 2 twabanye akaza n'indi ngeso ntegeza kumusabira ku Mana kuko imbere y'Imana byose birashoboka ego none nk'abantu busanzwe baba hariya anye uragenda urumva makuru uti bana uburyo bw'amafaranga bukoresha ukunye uburyo yakoresha ku mafaranga bamuhembaye bwaragushikira koko canke bwaca mu zindi nzira bazije neza mu by'ukuri ego abandi bantu rasho kuba bafise amafaranga bakarungika amafaranga bakacisha mu yindi nzira ariko jewe kuri uwo munsi na hamwe na n'umunsi numwe muri iyo myaka atigeze ndungikira amafaranga kandi naragerageza ico yambwira naragikora nico gituma ubona n'inzu yanje itagase ayo n'amafaranga yiwe nk'akajambo kanyuma wovugira ngaha anye imbere y'ikinyamakuru kucerekeranya umugore wawe ukuntu ugiye kumwakira akajambo kanyuma wovuga na umva raka bakajambo kanyuma novuga ati kwanza ndashimiye abagomba kumperekeza tujane kumwakira uwo musheri wanje umugore wanje rero nuko nubabwira ati bose ndabakunda ko tugomba tutangura urugendo tusaba Imana urugendo rugenze neza turabashimiye cyane bakunzi ba Inyishu Media nkuko mwari ko muradukurikirana kandi muzobandanye mudukurikirana twe turakunda kuza mu bintu by'imanza nk'ibi inye twumviriza umugabo umugore ukuntu vyifashe mu rugo kuko iyi media yiwacu iragerageza gufasha abantu mu ngorane runaka canke guhuza abantu mu ngorane runaka rero mubandanye mudukurikirana turabashimira cyane ciao